Imwenyuro TV. We got you covered. What I'm getting? Imwenyuro TV. Where is he? Maybe that matter. Damn it. Ubiriza kabyo. Je turi ku. Uzugerageza basi wihangana umuserena gato. Ndakama. Wabateye kuri abantu byo gutweza ngo. Ibintu byo gutwenza ibiki. Ni binyere tukotaraba. Onda je turamubara je bana je ahantu bandi je banyene. Uyu muhungu bisanzwe ni ko yamamize. Ubiriza kabyo nzi. Je turi kumwe. Ugerageza wiyubane. Ibintu byo guma wanikira amenyo utwengera ibarabara je ntavyo. Yes way. Onda je we nawe uturamubarira. Kandi umutipe je nzo muca mwirigara. Vipi Kiroso. Biko sasa. Ndababona kweli muri kwiseta. Ana turi kwiseta nyene. Nta bintu by'ibi birahati. Aya kweli. Ibi baby. Wapi kweli. Ico bavuga ngo Yes way. Ubiriza. Hari akandi gaterume rero kasigaye kahari. Bakitwa akasi. Kabaciye akasi kanje. man, baranda kese. Wena urasarisha. Ntabasapo kurumu. Aizo telefone zo muri demire nazo tugikeneye ba. Haicho bitakatsi. Akasi. Etereba ni baranda. Kasama. Oyo. Yes way. Sawa. Kumazina yanjye nitwa Kiroso. Urumva ino kati yose baranzi. Amazina yanyu nitwa bande? Kanyana. Nice name. Wow. Okay, ndabasanzwe nkora muri Brad D. Abanize yese. Gusa yina cyane kugira vacancy none. Chibona na okay, sinzi ko muri hutane watu. Isomesho yiyo. Baragiye kuraba. Anatwo uragute ubwa habe conversation nyene sekati. Na telefone ndawusanga WhatsApp. Muri WhatsApp. Android naisize muhira. Sinzi. We ntakirinda gato. Urasamugira amabengere kuri. Tera shama. Wenda kufanya. Kigoma kichagwe wayisha bali. Wewe unaona umwana. Umusanga wewe kutawasapo kuzatirize. Aneni bikiblongira umenera ubufuno. Aragora. Pardon, tuwavuze kwitwa Kanyana. Nitwa Kanyana. Nanje nuwandika Kiroso ucumura ku internet hehe byose Instagram nkeneye nta kibazo sibyo none. Aho ya nimba basi ntuse gusangira basaga kafe. Swa. Nindi busibasi tunaze kuba. Sibyo none. Basi. Nacho basi. Turaza guhura. Kiroso. Nenda mashandazi kwa mtu. Wewe si nini mnyafa kwa mwichoro. Ndaenda kwa telefone. Chana ni kwa mwichoro. None nkaho umujene nkaho. Kandi becho nakwemeye bro. Urarinda ndakewa. Uto kusomesha umwana atana telefone ya WhatsApp ihira telefone yo muri demi. Nani ari Umviza ndakubarira. Je vrema. Wihangana. Inyeme nano ku. Yes way. Nena ni wa jamani. Hayuma na wewe. Hayuma. Sio uraza nipatia wakati. Yes way.